ngo hari umugabo akuze gose ngo abona akajene k'agakobwa kira kare kiviriye ku ishuri ntumbaze ngo arahagaze atangura kumubwira ngo bakunzi aho ari Kanani TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mwami wanje, mukunzi wanje, nzi kunyumva, munyemerere wakira ishimwe ngushimira ukuntu dukunda kandi ntiwadukunze ubu, wadukunze kuva kera. Umunsi wemera gusiga icubahiro cawe mwijuru kaza mwisi kugira ngo urokore ubugingo bwacu, ndetse unatwereke inzira yo gucamwo kugira ngo dushikire ubuzima bwuzuye amahoro n'umunezero wawe. Uko yataba wewe ijambo ry'Imana ntitwari kurihabwa, kandi yataba wewe ntitwari no gutabagwa. Ariko uyu munsi twagizwe abana mu rugo kubera urukundo wadukunze, ukemera kutwigura ukaba incungu yacu. Mwami wanje, ndagukunda kandi ndagushima kubw'izo mbabazi n'ubwo buntu bugeretse ku bundi watugiriye. Urakoze mwami wanje, icubahiro cyose kibi cawe, n'izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise, amen amen. N'ubu turacari ku rugo, urugo rw'umugororotsi by'ukuri rurahiriwe. Ndashaka kukumvisha muntu w'Imana ingene kuba umugororotsi ari inyungu ku muntu wese mu buryo bwose, mu bihe byose. Umugororotsi yamahiriwe, umugororotsi yamanezerewe ko Imana ibiri kumwe nawe. Haleluya. Umugororotsi yama ari kumwe n'Imana, umugororotsi arahiriwe. Niyahura n'intambara, si uko atahura n'intambara, ariko aba afise uwazikoreza kandi amwumva kandi amukunda. Aba afise uwabwira akamwumva, kuko ijambo ry'Imana riravuga ko umunyavyaha adashobora guhimbara Imana. Niya yihamagaye Imana yugara amatwi ko yumva ari induru iriko iravugira mu matwi yayo. Ariko iyo umugororotsi avuga, Imana itega ugutwi ikavuga ngo reka numvirize umwana wanje, mbega akeneye iki? Mbega akeneye iki? Imana itega ugutwi umugororotsi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu Migani, ni igice ca gatatu, dusome kuva ku murongo wa 33 dushikane ku murongo wa 35. Kuko umunyakibi ni gisesema kuhoraho. Mwabyumvise? Umunyakibi ngo ni gisesema kuhoraho, ariko abagororotsi bo asangiye ibanga nabo. Umuvumo w'Uhoraho uri mu nzu y'abanyavyaha. Mwavyumvise? Ngo umuvumo w'Uhoraho uri mu nzu y'abanyavyaha, ngo ariko ahezagira ingo z'abagororotsi. Nukuri yitamba ku muvyimba abacokoranye, ariko agirira ubuntu abicisha bugufi. Abanyabwenge bazoragwa icubahiro, ariko isoni nizo zizoba umugabane w'ibibi. Mwavyumvise? Urumva ko umunyakibi ngo ni gisesema kuhoraho, umuntu akora ibibi, abasambanya, abarozi, abagwana, batukana, biba, ni gisesema kuhoraho. Ababaza imitima y'abagore babo, ababaza imitima y'abagabo babo, ababaza imitima y'abana babo, ni gisesema kuhoraho. Haleluya. Kubera iki? Kubera umugororotsi azi gufata neza umugabo wiwe, azi gufata neza umugore wiwe, umugabo wiwe. Umugabo amenya gufata neza umugore wiwe, umugore akamenya gufata neza umugabo wiwe, bakamenya bompi gufata neza abana babo, bakabarerera mu rukundo rw'Imana. Haleluya. Kuko hari ico umuvyeyi asabwa, uko akwiye kwifata we imbere y'abana biwe, nuko nawe akwiye kubafata. Mbe murazi yuko hariho abavyeyi bavuma abana babo,
Urazi ko hariho ababyeyi bavuma abana babo. Mbega urazi umugororotsi naho yogira umwana w'ikigaba ko atashaka kumwatura ku ijambo ribi, ko azi ko rigira impact ku buzima bwiwe. Yego umunyabyaha nta n'ivyo amenya, ko akanwa kiwe karoga canke kagahezagira. Ariko umugororotsi amenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, akarigenderamo rikamurongora rikamumurikira. Ariko umunyabyaha ntavyo ashobora kumenya, ko nta migenderanire myiza ataniye na se. Haleluya. Ngo kuko umunyakibi n'igisesema kuhoraho. Umunyakibi n'igisesema gukora ibisesema Imana ikababara, Imana kugara amatwi, Imana kugara amaso ntishake no kumubona kuko ari gisesema. Ngo ariko abagorotsi bo wasanga ibanga nabo. Haleluya. Haleluya. Umugororotsi asanga ibanga n'Imana, kuko umugororotsi amenya imvugo y'Imana, amenya ingene ivuga, amenya icyo Imana yanka, amenya icyo Imana ikunda, amenya inzira adashobora gucamo kuko ari inzira Imana idakunda, amenya ibyo avuga Imana idakunda. Ibyo ntabivuga ntibica mu kanwa kiwe, ariko amenya amajambo ahimbara Imana. Haleluya. Haleluya. Kuko wasanga ibanga, kuko ibiri muri iki gitabo abirimbura ku murango no mwijoro. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo niwarimbura ibyanditswe muri iki gitabo ku murango no mwijoro, ngo ibyawe niho bizogenda neza. Haleluya. Rero umugororotsi yamagira iki? Yama arimbura ku murango no mwijoro ibyanditse muri iki gitabo, kugira ngo ibyo bigende neza kandi agiriranire imigenderanire myiza nande na se. Haleluya. Basangiye ibanga n'abagororotsi. Ngo umuvumo w'Uhoraho uri mu nzu y'abanyabyaha. Mwavyumvise? Ngo umuvumo w'Uhoraho uri mu nzu y'umunyabyaha. Nta mugisha ubayo, nta mahoro abayo, nta munezero ubayo, nta kumvikana kubayo. Habaye umujyano mu nzu z'abanyabyaha, haba gutungana intoke, haba kuvumana, haba kugwana no kwicana. Hari n'abicana ngira muhora mubumva. Nta mugabo wumva yishe umugore cyangwa umugore yishe umugabo. Haba gucana inyuma, haba ibibi gusa, Imana atari yiba. Haba haganje se Satani, akaba ari we abarongora, akaba ari we abakoresha, ariko ahezagira ingo z'abagororotsi. Haleluya. Ngo nzohezagira imirimo y'intoki zanyu, ibigega byanyu bizokoma byuzuye, ngo muzogira amaboko mw'isi, muzogira mugisha mu majana no mu maza, nzobana namwe, nzobagira neza, muryamye muvyuka nzoba ndi kumwe namwe. Umva, hama umuhezagiro, kuko nabo bama hehe? Bama en communion n'Imana yabo. Haleluya. Nta kuntu na kumwe umuntu ukunda nawe yoreka kugukunda. Imana igihe uyikunda, kandi n'ijambo ryayo riravuga ngo nkunda bankunda, ngo kandi abandonderana umwete barambona. Haleluya. Umugororotsi rero agira inyota yo kugira iki? Yo kurondera Imana, ngo murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ngo bisigaye n'inyongezo. Haleluya. Ashira imbere Imana, ibyo akora byose ashira imbere Imana. Haleluya. Akaba ari igira iki? Imurongora. Haleluya. Imana nayo ikagira iki? Igasuka umuhezagiro mu rugo rwabo. Ngo nukuri yitamba ku muvyimba abacokoranye. Mwavyumvise? Imana ibona abanyabyaha bariko baragendera mu magorwa n'amarushwa, Imana ibitamba ku muvyimba. Iravuga ati awa nari naravuze. Mugabo ico ndayikundira no guhindukirira nayo. Iraguhindukirira. Ntimeze nkatwe abantu bavuga ati nari nakubwiye mva imbere genda. Ariko Imana siko imeze. Yuzuye imbabazi, yuzuye urukundo. Ugarutse irakugarukira. Haleluya. Iyo ugarutse irakugarukira kuko n'umuvyeyi mwiza. Ariko igihe utagarutse irakuraba.
irakuraba ikavuga ati birababaje kubona uri kurababara kandi ibyawe byari bihari. Irabitamba ku mubyimba nyene gahora. Ngo ariko igirira ubuntu abicisha bugufi. Mwavyumvise? Abicisha bugufi niyo yoba yagiye mu ntege nke akavuga ati aha nagiye mu ntege nke, aha byananiye, mugabo reka nikubita imbere y'Imana, ugaca bugufi uti Imana ndadugije ibiganza imbere yawe, mbabarira nakosheje Mana, mbabarira sinari imbere no kuza imbere yawe, ariko ndazi kuri umutunzi w'imbabazi, ndazi kugira neza, ndazi kuteba kura kare kukuyitira kugira neza, ati imbabazi zawe zimbeho. Haleluya. Imana ikunda abantu baciye bugufi. Mwibuke Dawidi yarishe yasambanye n'umugore w'umusirikare wiwe, hama abonye atwaye inda aravuga ati nta yindi solution mbona yo guhisha ibi bintu, reka ndamuhamagara aze kuryamana n'umugore wiwe kugira ngo nkamufure indi zo kwitirigwewe. Umusirikare aranka ati ntibishoboka. Uriya aravuga ati noja kuryamana n'abagore size ingabo ku rugamba, ati ntibikunda. Ngo aragerageza uburyo bwose aramuboreza, aranka ntiyigera ajayo. Aravuga ati ko bigenze gutyo rero reka ndamwica. Aramwicisha, arandika iketa arungikira umukomanda w'ingabo ati umushira ahantu hakaze bamutikure. Baramwica. Hama acuru uwo mugore. Imana imutumako. Iramutumako ati urabona, ati hari umuntu yagiye afata umuntu yari yitungiye agatama kamwe, ati hamara aronka abashitsi arakabaga, ati kandi we yari afise intama nyinshi mugatora ko umukene bariko abaga. Dawidi ngo ati ibi bintu byabaye mu gihugu jewe ntwara. Ati cyane gose, ati kandi ntugire ngo uwo muntu yabikoze n'uwundi, ati uwo muntu yabikoze ni wewe. Jewe nari intama y'umuntu. Ati none ujya mugore wa Uriya wagiye kurongora ugatera inda hama ukaca wica Uriya, ni wari ufise uburenganzira bwo kurongora n'abagore ijana ushaka muri iki gihugu, nta bafitiye uburenganzira. Dawidi yarambaraye hasi aravuga ati Mana mbabazi zawe, jewe Dawidi nasamiwe inda ya mama yasamiye mu byanda, umunyabyaha ariha aranandika, arihana ca bugufi. Imana iravuga ati nta muntu afise umutima unogera nk'uwa Dawidi. Si uko atari umunyabyaha kandi yakoze n'ibyaha bikomeye, ariko yari afise umutima uciye bugufi, yari afise umutima wihana. Nawe aho bugeze hose, ibyo urimwo byose, ibyo ugezemwo byose, naho byo babi gute, Imana yuzuye imbabazi, Imana yuzuye urukundo, irakugirira neza. Rero nahawe kugaruka ku Mana kugira ngo nawe uhabwe umugisha n'Uhoraho. Ngo abanyabwenge bazoragwa icubahiro. Mwabyumvise? Abanyabwenge bazoragwa icubahiro. Igituma bakora bazoragwa icubahiro no kubera iki? Nuko ivyo bakora byose babanza kwiyumvira, mbega acte yose mpoza ifise ingaruka imeze gute? Ikintu cyose akora abanza kukirimburako, ati ni n'abankora iki, mbega kijya konona iki mu buzima bwanje n'ubwabo turi kumwe. Ikintu cyose agikora yaciyumviriye. Haleluya. Kuko afise ubwenge bumurikiwe. Haleluya. Abo nabo bazoragwa icubahiro kuko ibyo bakora byose bituma bahezagirwa. Barahezagirwa nabo bari kumwe, barahezagirwa n'Imana kuko ari abanyabwenge. Haleluya. Ngo ariko isoni nizo zizokora umugabane w'ibifu, nizo zizoba umugabane w'ibifu. Mwumvise? Isoni ibipfu byama bimaramara. Hariho umukozi w'Imana nigeze kumva ariko arigisha ngo hari umugabo akuze gose, ngo abona akajene k'agakobwa kare kiviriye ku ishuri ntumbaze, ngo arahagaze atangura kumubwira ngo muhe telefone, nimero ya telefone. Ati ushaka telefone yanje? Atego. Ati iki? Ati bwira tuzoje turakomunika hanyuma urabibona nyene dushobore no gusohokana. Hanyuma ngo acamuhereze nimero ya polisi.
hama acamubwira ati hewe ati none ni kubera iki umpaye nimero ya polisi, acamubwira ati ahubwo niwabandanya sindayiguha gusa ahubwo ndayihamagara. Urumva ahubwo ndayihamagara. Ibipfu bikorwa n'isoni, umuntu angana n'umwuzukuru wiwe, ibipfu bitagira ubwenge bitamenya. Rero isoni zizokora ibipfu ko yamaramaye. Hariho n'abandi bamaramaye cyane. Rero Imana ikurinde kumaramaye, ugira ubwenge bw'Imana, umenye akite yose upoza ingaruka iza kugira, mbega ni nziza canke nimbi. Ivyo rero kugira ngo bimenye nuko ufise ubwenge bw'Imana. Haleluya. Ugatahura ukabanza ukaraba. Kandi kugira ngo n'urugo rwawe ruraga umugisha nawe uzuragwa icubahiro nuko ukora neza. Haleluya. Kandi ugasiga izina ryiza. Hari abantu basiga izina ribi. Tujya n'umwana wo kwa kanaka turadise ngene yari gito canke ngurazi ngene nyine yari gito, ariko kumva ubundi bakubwira tujya n'umwana wo kwa kanaka ngo ariko yari afise nyina w'umupasoni, yari afise nyina w'umutima mwiza, atari kurazi papa wiwe yari gitangaza, ari umugabo yuzuye icubahiro, yari ati gusiga izina ryiza. N'abandi basiga izina utokwemera kwitwa. Rero umuntu w'Imana uharanire gusiga izina ryiza, uharanire gusiga umurage. Haleluya. Usaza n'icubahiro c'Imana. Imana yo mwijuru rero ibampezagirire. Mana y'imbabazi n'urukundo, uri mwiza kandi ugira neza. Izina ryawe ndarikunda kuko ni izina ryiza twaboneye umugisha uko abana b'Imana. Twaboneyemo umugisha uko uguhishurirwa ijambo ryawe, kuko iyo ataba wewe twari kumenya Imana, iyo ataba wewe ubwenge bwacu ntibwari kumurikirwa. Ariko ndagushimira ko byose wabikoze kugira ngo umwana w'umuntu abeho mu buzima bwuzuye amahoro n'umunezero w'Imana. Rero ndagushimiye ko n'abazokumvira ijambo bizosiga ikintu gikomeye mu mitima yabo, bigatuma ingo zikomera, bigatuma ubugingo bwabo bukomera bugirirwa neza, kuko twabonye ku ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Imana ihezagira umugororotsi ariko iba kure y'umunyavyaha. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.